Iyi ni radio BBC gahuza miryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Florentine Kwizera. Amahoro ni kaze kuri mwese abakunzi ba BBC gahuza miryango. Turi ku munsi wa gatanu itariki 19 z'ukwezi k'umunani muri 2022. Izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu. Abaharugwa muri za miliyoni mu ihembe rya Afrika basagirijwe na kigoyi biturutse ku ruzuba ruhamaze igihe. Umunyamabanga mukuru wa ONU ayavuze yuko ari ngombwa kurangiza ibikorwa vya gisirikare bibera hafi y'ikibanza c'inguvu za nucleaire ca Zaporizhzhia muri Ukraine. Turaza no muri Republika ya Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajepfo ahasubiye kuvugwa intambara hagati y'imigwi yitwaje ibigwanisho yogoza abanyagihugu na cane cane ababa hafi y'ibirombe vyimbwamwo izahabu. Muri kino kiganiro kandi turaja no ku makuru yerekeye imibano, tubabwira ku bufatanye busigaye buhari hagati y'abageni bagiye kurushinga mu kwitegurira ubuzima, aho ni mu karere ka Rubavu mu Rwanda. Ivyo nibindi ni mukanya mubanze mutega amatwi, ariko amakuru yo hirya no hino ku isi avugwa hano kuri BBC mushikirizwa na Jacques Nitegeka. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yavuze ko umuriro w'amashanyarazi ukorwa n'uruganda rutanga ingufu za nucleaire rwa Zaporizhzhia rugenzurwa n'ingabo z'Urusiya ari urwa Ukraine kandi ko ibyo bigomba kubahirizwa. Yasubizaga ku bijyanye n'amakuru havuga ko Uburusiya burimo kwitegura kurucomokora ku byuma bisaranganya amashanyarazi muri Ukraine, maze uwo muriro rutanga bakahohereza ahandi. Urwo rwa Ukraine rushinzwe ingufu za nucleaire rushinja Uburusiya gutegura umugambi w'ubushotoranyi bukomeye iza Zaporizhzhia. Umunyamabanga mukuru wa ONU uri mu ruzinduko muri Ukraine yavuze ko afite icyizere ko diplomasi tuma habaho umutekano kuri uru ruganda kandi n'inzobere mpuzamahanga zikora iperereza zikabasha kurusura. Uburusiya bwimye amatwi abasaba ko hataba ibikorwa bya gisirikare muri ako karere, nubwo bwose hari ubwoba ko urwo ruganda rwa nucleaire rushobora kwangizwa n'ibisasu byaharaswa. Hagati aho Bwana Guterres yatangaje kandi ko hari byinshi bigomba gukorwa kugira ngo isi yizezwe kubona ibinyampeke byo muri Ukraine n'ibiribwa n'ifumbire biva mu Rusiya. Yavuze ko ibihugu biri mu nzira y'amajyambere ku bw'umwihariko bikeneye ko bicuruzwa mu mahanga binyuze mu cyambu cya Odessa n'ibindi byambu bisubukurwa. Yongeyeho ko hakiri byinshi byo gukorwa kugira ngo bigerweho muri intambara ikomeye ihuje ibihugu byombi. Guterres: twese hamwe tugomba kurushaho kugira icyo dukora kugira ngo ibiribwa Ukraine igurisha mu mahanga n'ibiribwa n'ifumbire by'Uburusiya bibashe kugera hose ku isi. Ntabwo ari ibintu byoroshye, nta kintu na kimwe cyoroshye mu bijyanye n'uyu mugambi. Nta wari wizeye ko bizoroha. Aya ni amasezerano hagati y'impande ebyiri zihanganye mu ntambara ikaze. Muri Nicaragua igipolisi cyataye muri yombi umusenyeri wo muri Kiliziya Gatolika uri mu banenga cyane Perezida Daniel Ortega. Musenyeri Rolando Alvarez yavanywe iwe nyuma y'igitero cy'igipolisi ku nzu ye iri Matagalpa. Hari n'abandi bantu benshi batawe muri yombi. Uwo musenyeri yari amaze ibyumweru bibiri adashobora kuva mu nyubako atuyemo. Ashinjwa kugerageza gutegura amatsinda y'abanyarugomo no guhungabanya leta. Havugwa icyuka kibi hagati ya leta ya Nicaragua na Kiliziya Gatolika kuva aho iyi kiliziya icumbikiye abanyeshuri bakoraga imyigaragambyo mu midugararo yo mu mwaka wa 2018. Amakuru haturuka muri Syria haravuga ko abantu batari munsi y'ikenda barimo abana 5 bishwe
naho abagera kuri 30 bagakomereka igihe igisasu cya rokete cyaraswaga ku isoko ryari ryuzuye abantu mu mujyi wa Al-Bab mu majyaruguru y'igihugu. Uyu mujyi uri mu ntara ya Aleppo ukaba ugenzurwa n'abarwanyi batavuga rumwe na leta bashyigikiwe na Turikiya. Umuryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri Syria ufite icyicaro mu Bwongereza uvuga ko ingabo za leta zishyigikiwe n'Uburusiya zimaze igihe zisuka ibisasu ku isoko ritasakaye zibereye mu ntara bihana imbibi zigenzura. Uyu mutwe uvuga ko iki gitero gishobora kuba cyagabwe mu kwihimura kw'iyicwa ry'abasirikare ba leta 11 baguye mu gitero cya Turikiya mu ntangiriro za kino cyumweru. Muri Afurika y'Epfo nyirakabari kaguyemo abasore n'inkumi 21 mu buryo butasobanutse yagejejwe mu rukiko ku nshuro ya mbere hashinjwa kugurisha inzoga ku bana. Aba bantu biganjemo urubyiruko rufite imyaka iri munsi ya 20 baguye mu kabari ka Enyobeni Taverne mu ntara ya Cape y'Uburasirazuba mu kwezi gushize. Bivugwa ko barimo bizihiza kurangiza ibizamini by'ishuri. Umuto muri bo yari afite imyaka 13. Ni inkuru ya Rebo Diseko mugezweho na Prime Ndikumagenge. Siyakengera Ngevu ntiyemeye canke ngo hakane ivyo yagirizwa muri iyo ntahe ya mbere. Urubanza rukaba rwaciye rushirwa ku itariki 2 z'ukwezi kw'icenda. Ngevu yarasanzwe amaze kuvuga yuko atari ari ku bunywero bwiwe mu ijoro ry'umunsi akaga kaba igihe abana barenga 20 bikubita hasi bagapfa, mu gihe umwuka wa carbone hamwe n'inzoga bidaharurwa mu vyateye izo mfu. Urwo rubanza rwatumye kwibaza ibijanye no kunywa inzoga ko bakiri mu rugero rw'abana muri Afrika y'Epfo, igihugu giharurwa mu biza imbere mu kunywa birenze urugero. Bamwe mu bavyeyi bavuga yuko bashavujwe nuko abategetsi gushika ubu bataratora icishe abana babo canke ngo basohore icegeranyo cose c'ibipimo bijanye n'urwo rupfu. Leta ubu ivuga yuko izobaha ivyavuye mu bipimo imbere yuko uku kwezi guhera. Urukiko rw'Ishanghai mu Bushinwa rwakatiye gufungwa imyaka 13 umuherwe wo mu Bushinwa ufite ubwenegihugu bwa Canada ufite za miliyari nyinshi z'amadolari. Xiao Jianhua yahamijwe ibyaha byo mu rwego rw'imari. Urukiko kandi rwahanishije ikigo cye cy'ubucuruzi cya Tomorrow Group igihano cyo kwishyura ihazabu irenga miliyari 8 z'amadolari kubera gukoresha amafaranga ya leta mu buryo butemewe n'amategeko. Uyu mugabo uri mu baherwe ba mbere mu Bushinwa bivugwa ko abakorera leta y'Ubushinwa bamushimutiye mu hoteli yo muri Hong Kong muri 2017. Ntacyo ubutegetsi bwigeze bubivugaho kugeza Canada ivuze mu kwezi kwa karindwi ko azaburanishwa kandi ko yangiwe gusurwa n'abayihagarariye mu Bushinwa. Hari amakuru havuga ko Xiao Jianhua hari abantu bakomeye bari baziranye mu nzego zo hejuru z'ishyaka rya gikomuniste riri ku butegetsi mu Bushinwa barimo n'umuryango wa Perezida Xi Jinping. Florentine. Urakoze Jacques Nitegeka kuri ayo makuru ya BBC. Umunyamabanga w'ishirahamwe mpuzamakungu Antonio Guterres yavuze yuko ari ngombwa kurangiza ibikorwa vya gisirikare bibera hafi y'ikibanza c'inguvu za nucleaire ca Zaporizhia kandi ko umugwi w'abagenzuzi wemerewe kugera muri ico kibanza. Mu kiganiro yahaye BBC, Bwana Guterres yavuze yuko hakiri urugendo runini kugira ngo bashike ku biganiro nyakuri inyuma yaho Uburusiya buhakaniye akamo bwatewe ko gushiraho ikirere kitarimo abasirikare mu micungararo y'ico kibanza. Uburusiya na Ukraine vyagirizanya gutera ibisasu kuri ico kibanza ibituma haba ubwoba kwibara rishobora kugwa. Ni inkuru ya Hugo Bachera ari Odessa mushikirizwa na Sahiyake Muhawe nayo. Antonio Guterres yasiguye ko uko ibintu vyifashe mu micungararo y'urwo ruganda harimo igipfungu cinshi mu gihe hari ukwagirizanya hagati y'Uburusiya na Ukraine. Yavuze ku mibonano yo mwibanga ashaka kuvuga amasezerano yerekeye intete yafashije gushikako yo yonyene amaze gushikwako biciye mu nzira ya diplomasi muri iyo ntambara. Ukraine yagiriza Uburusiya guhindura urwo ruganda ikambi ya gisirikare bukarukoresha mu kugira ibitero buzi neza ko Ukraine ishobora kubasubiza. Uburusiya buvuga ko abasirikare babwo bacungereye urwo ruganda. Guterres yavuze ko atewe umutima uhagaze nuko ibintu vyifashe, ariko nta kimenyetso kiriho ko hashobora gushikwa ku mwumvikano n'imiburiburi ubu vuba.
tuje mu karere mu makuru y'akarere abakobwa bo mu miryango ikenye mu turere tumwe tumwe mu cahoze ari prefecture ya Gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda bavuga yuko muri kino gihe bitoroshe yuko abakobwa baturuka mu miryango ikenye babona abagabo umukobwa akabasabwa gutwara ibishingiranwa byinshi mu muryango w'umugabo n'uwo bitegura kurushingana muri byo hakagomba kubamwo amabati intebe n'ibikoresho bitandukanye byo mu nzu bitabaye ibyo ubukwe rero ngo ntibushobora kuba akarere ka Rubavu kavuga ko uwo muco ugomba gucika ngo kuko uriko uteza ibibazo mu miryango reka inkuru tuyibaze Yves Bucana ndi mu murenge wa Cyanzarwe akarere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda mu rugo kwa Nzasenga Adeline musanze atunganyaho yororera inkoko ni umwe mu bakobwa muri kano gace bemeza ko abasore bagiye bababenga ngo kuko badafite ubushobozi bwo kubona ibishyingiranwa. Ni ibintu bizwi ni ukuvuga ngo niba umukobwa akundanye n'umuhungu agomba kuzajyana saro akajyana amabati hari n'abasigaye bajyana moto akajyana televiziyo ibyo kurya by'ibindi bishimba ibirayi ni byinshi ugasanga nka Daihatsu iruzuye ntabyo mfite ariko nta gihundi gukora mbishaka ubu uri gukora ushyizemo akabaraga kugeza igihe uzabibonera ukabona umusore ubiha twakumvikana twahuza. Ese ubwo umusore we witegura kurushinga we bimusaba iki? gusa bafite iki gapfa kuba ari umuhungu gusa hari n'igihe n'inzu muyifatanye cyangwa umukobwa akayubaka niba we ku mufuka we ku ruhande rwe nta kintu afite ariko umusore aba ari gutagetinga akavuga ati byibuze uyu mukobwa nimujyana iwabo bazampibe. Jacqueline Gikumi w'imyaka 23 y'amavuko nawe ngo yaragerageje ariko ntibirakunda kubera kubura ubushobozi. None umuhungu wagutwara nta kintu cyo ufite n'uhe wamukura hise akubaka inzu nawe gashiraho iki kashira amabati niko bimeze. Iryo ni ihame hano? Ni ihame cyangwa se warangiza no kumwubakira akanaguhakana muri make nabyo bijya bibaho benshi cyane. Uretse urubyiruko ruvuga ibi n'abakuze baravuga ko uyu muco muri aka gace uhari. Muzehe Emmanuel Mutumishi avuga ko hari ikitagomba kubura kivuye iwabo w'umukobwa. Ubu ngubu icyakora byo ng'umuco guhari bari kubagurira amabati abasore rwose ukubaka inzu ukamenya ko kwa nyoko bukwe uwo mukobwa kugira ngo azabeho neza nk'uko babishaka ayo mabati bakayazana n'umukobwa n'ibintu naho kuzana ibintu amabati gatariho ubwo umukobwa ni ngaho abashingiwe ndaburira indamato rihari. Bamwe mu basore muri aka gace nabo bavuga ko bibagoye kuba bashaka umukobwa iwabo batifite nubwo nta mpamvu ifatika batanga. Izo ni ibintu bihari byahatari ariko umukobwa iwawe batifite aba yahiye nyine ajya mu duka agashopinga ariko yari umwana w'umukene ntacyo yageraho nyine urumva nawe urabizi. Aba bavuganye na BBC bavuga ko ingo z'abashakanye muri ubu buryo zitari kuramba cyangwa se ngo bakabana ku bw'imbaraga z'amategeko. Wenda kubwo amategeko wazaba ari kubafasha kubaka ingo bizashoboka ariko ubona nawe ndambaraga zirimo kubera ko hari igihe hatagaragara mu rukundo hakabonekamo ubutunzi. Akeshi ntabwo izo ngo zijya ziramba ariko nyine abari nk'ikibombo kizirika wese niba mukeneye urabishaka wamara kubishaka mukabana ubundi rwazasenyuka rugasenyuka ukaba nk'abandi bose ariko wamubonye. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Ildefonse Kambogo avuga ko akarere kadashyigikiye uwo muco yemeza ko uri kubatera ibibazo. Iyo umusore n'umukobwa bagiye kubana bagendeye ku bintu iyo batabibonye cyangwa se niyo hajemo ibibazo usanga biduteza ibindi bibazo bikomeye. Avuga ati njye namuhaye amabati yanjye none yanze ko tubana. Ni ibibazo twagiye duhura nabyo. Niba ari ivangamutungo ribe ari uko bamanze kujya gute ngo bageze imbere y'amategeko ariko kuba bibitegeko mbere ko umuntu abana ibyo ngibyo nibyo nibyo guta umuco cyangwa se no kutubahiriza gahunda za amategeko ya Ubusanzwe mu Rwanda umuryango w'umuhungu utanga inka mu muryango w'umukobwa nk'ikimenyetso cy'inkwano. Muri aka gace nubwo ngo iyo nkwano itangwa ntaho ibihuriye n'ibishyingiranwa umukobwa asabwa. Yves Bucyana, BBC Gahuzamiryango mu karere ka Rubavu. Urakoze Yves Bucana. Turagaruka mu Rwanda tubanze dukubitire mu ihembe rya Afrika. Umunyamabanga mukuru wa leta y'Ubwongereza ajejwe Afrika atangaza yuko mu iryo hembe rya Afrika hari ikibazo c'uruzuba kitari bwaboneke mu myaka ishize iharugwa mu mirongo kandi ko
bigira ingaruka ku baharugwa muri za miliyoni muri ako gace. Abashika kuri miliyoni 7 bari mu bukene budasanzwe bw'imfashanyo. Ibi vyatumye abantu batizabo, abandi nabo bafata ingendo ndende baja kurondera amazi ndetse n'ibifungurwa. Inkuru ya Richard Kagwe mwishikizwa na Prime Ndikomagenge. Ibiringo vy'imvura bitatu bikurikirana atamvura iguye, intambara z'ibigwanisho, iduga ry'ibiciro by'ibifungurwa hamwe n'ingaruka za COVID-19 nivyo bituma haba ako kaga. Birenze kwibaza ku bwa Vicky Ford, Minisitiri w'Ubwongereza ajejwe Afrika. Ahamagarira abasanzwe bafashanya hamwe n'abashirahamwe mpuzamakungu atanga imfashanyo kugira ico bakoze vyihuta kugira abantu ntibapfe ku rugero runini cane. Muri Somalia honyene abana baharugwa mu bihumbi 380 bafatwa ko bari ku rugero rwo hejuru rw'abageramiwe no kutagira ico barya kandi ko bashobora gufa imbere yuko uyu mwaka uhera ku bwa Madame Ford. Ubwongereza bwiyemeje gutanga miliyoni 150 z'amapaundi uyu mwaka mu gufasha abari mu kaga mu gihembe rya Afrika. Gushika ubu amafaranga angana na miliyoni 76 z'amapaundi aramaze gusohoka. Somalia nico gihugu kibabaye kurusha ibindi, ariko abandi bantu baharugwa muri za miliyoni mu bumanuko bwa Ethiopia no mu buraruko bwa Kenya bari mu bageramiwe n'inzara kubera uruzuba. Inkuru ya Richard Kagwe. N'abagore bo mu gihugu hagati ariko bashobora gukemura ikibazo gikomeje kuba ingorabahizi mu bagore bo mu gihugu cose. Abo bakaba ari abagore bo mu karere ka Nyamagabe mu ntara y'Amajepfo mu Rwanda biyemeje gukora udukoresho tw'isuku mu gihe c'ukwezi k'umugore kugira ngo bahangane n'igiciro c'ivyifashishwa bituruka mu mahanga bizimvye cyane. Bifashishije ibikoresho birimwo ibitambara n'ipampa, abagore batanguye umugambi wo gukora Kotex zishobora gukoreshwa inshuro zirenze imwe kandi zikongera zikamesurwa. Bihurije muri koperative Twiyubake, abagore bakaba bahereye iwabo, ariko icifuzo ngo nukugera n'ahandi mu gihugu mu gihe bofashwa kubona ivyangombwa by'ibanze. Ni inkuru ya Jean-Claude Mwambutsa i Kigali. Ndi mu murenge wa Gasaka mu karere ka Nyamagabe mu nzu y'ubudozi y'abagore bahuriye mu ishyirahamwe Twiyubake. Bose barashishikaye, bamwe bakata ibitambaro abandi babiteranya. Gusa ibyo badoda byo si imyambaro isanzwe, ubwoko bushya bw'ibikoresho by'isuku y'abagore bihangiye mu rwego rwo guhangana n'ibiciro by'ibikoresho bisanzwe biboneka ku masoko. Negereye umwe muri bo, Ayinkamiye Esperance, ambwira uko igitekerezo cyaje. Uyu mushinga twawutekerejeho dukurikije ibihe tugezemo, cyane cyane by'ibiciro by'iki gihe. Kotex yacu ifite uburambe bw'imyaka 2. Muri iyo myaka 2 rero iyo ubaza ugasanga amafaranga warakoresheje ugura ziriya Kotex ziba ziri hejuru cyane, ariko izi ngizi ziri hasi rwose ku giciro cyiza, ku buryo muri iyo myaka 2 ukoresheje 50% ya mafaranga wakoresheje kuri za zindi zari zisanzweho. Bagitangira aba bagore bari basanzwe bahuriye mu mwuga w'ubudozi ngo nibumviye rimwe iki gitekerezo, ndetse hari n'abashatse kugisubiza inyuma. Nzamwitakuze Leontine ni umwe mu batarahise bumva neza iki gitekerezo, ariko ubu ngo cyamaze kumucengera. Ugafura neza ukandika, kandi ikindi nagakundira nkanjye ndi umubyeyi, iyo nararanaga Kotex nanduzaga amashuka, ariko kuva natangira gukoresha shana yashozi yarashize numva nakoresha kangaka kuko sindanduza amashuka n'umunsi n'umwe. Ibi bikoresho by'isuku bigenewe abagore n'abakobwa, ndetse ni nabo bene umushinga, ariko natunguwe no kubabonamo umugabo. Gerard Ruberangeyo namusanze ashishikaye kimwe n'abandi, namubashije uko yinjiye muri uyu mushinga ubusanzwe wumvikana nk'uw'abagore gusa. N'ubusanzwe ndi umutayeri, cy'ingenzi nuko mbonamo amafaranga. Nkanjye tagisi twamaze kuyikora itangijyana iwanjye, ngo ningiriye inyungu nyinshi kuko nasohoraga amafaranga menshi, kubera yuko ari nge basabaga amafaranga nyine nk'umukuru w'umuryango. Ubwo rero nge mitanzamo hano nkabona biranyorohereje. Muri aka karere ka Nyamagabe izi Kotex ngo zaritabiriwe cyane. Hari benshi bakoreshaga ibikoresho bidafite isuku ihagije, byashoboraga no kubatera uburwayi. Gusa byabaga ari amaburakindi. Kuri ubu ariko ngo bariruhukije,
abo twaganiriye ni Manizabayo Angelique na Chantal Ingabire. Agapaki kabo kaba karimo 5 kakagura inote ya 5, iyo adafite ubushobozi bwo kugura agapaki karimo 5 agura kamwe k'igihumbi kuko karameswa kakanikwa kongera kagakoresha. Kubera ko birakote gise twagisanzwe tugura igura 1,000 twarahombaga cyane ariko shaka kwezi kumwe 5,000 ntabwo ari menshi cyane ku myaka 2. Igiciro gihanitse ku bikoresho byifashishwa mu kwezi kw'abagore ni rusange mu gihugu cyose. Imiryango ivugira abagore yakunze kwamagana ibi biciro. Hari abasaba ko ibi bikoresho byafatwa nka kimwe mu bigize uburenganzira bw'ibanze bw'abagore, ndetse na leta ikarushaho kugiha agaciro ishoramo imari. Kuri aba bagore ba Nyamagabe ngo biteguye kuba bakongera imbaraga mu gukora byinshi mu bikoresho, ariko ngo birasaba ko bakoroherezwa kubona ibikoresho by'ibanze byiganjemo ibitumizwa mu mahanga. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, Inyamagabe mu ntara y'Amajyepfo. Reka tuve Inyamagabe mu ntara y'Amajyepfo tuje mu Majyepfo ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko mu buseruko muri Sud Kivu ahamaze iminsi havugwa intambara hagati y'imigwi yitwaje ibigwanisho irimo za Maimai Twigwaneho na Gumino hamwe n'iyindi migwi bihanganye. Ivyo bikabera cane hafi y'ibirombe by'amabuye y'agaciro y'izahabu, aho byatumye abanyagihugu baho bamwe bahunga nk'uko bivugwa n'amashirahamwe ya societe civile ahatumbereye. Uyu munsi rero naganiriye na Piero Kaluba ambarira uko vyifashe kuri izo ntambara. Iyi ntambara yatangiye hasi bejo aho Gumino na Twigwaneho zagiye batera abanyenoro abasivile b'Inoro abimbizahabu abimbizahabu. Ako karere kitwa Bigaragara bara abantu benshi cyane batera gusa kumiza nijoro. Hako bakaba abo bantu bari bahatuye gucyo bacunzwe na bishambuka biloze bishambuka yibacuze. Abanyamurenge ngo batere bica abantu 7 bakomeza abandi bantu 15 banatwika n'amazu arenga 300 yabo abaza bimba izahabu. Gumino na Twigwaneho bazigana ahantu hitwa mu Kijombo hagana mu Rurenge, naho batwika amazu umuhana wose bishaho n'abandi bantu bose tuko turaharura bakagira abantu 21 abantu bapfuye muri kariya karere. None abo bateye mumenya gute abari bo? Uvuze ngo n'abanyamurenge bo muri Twigwaneho na Twigwaneho ishorewe n'amakanika kuganone bafite ingufu zikaze cyane. Ubu ko baragwana hamwe muri Gasorobwe n'ubu ngo bamaze kuhafata bagana muri Kinyokwe niyo bakurikiye ngo bahafate naho. Ako cyane kibabaje gusa nuko bagenda batera gucyo basatira bica abaturage. Mwabimenye gute abo baturage bapfiriye hehe? Abaturage bapfiriye ahantu hamwe Karakara aho umuhana abantu bimba izahabu niho bapfiriye, n'abandi bapfira mu muhana ahantu hitwa ngo mu Kijombo. Bamaze gutera abantu ababo bagarura inyuma basangaza iyo mirambo, nuko nyine babiriye gutyo. Kandi mu kugaruka bahunga naho bakuru nyine biroze bishambuka nibo bahangana nabo babagwana, nibo batubwira amakuru nyine uko ari Gumino n'itanze na Twigwaneho. Kandi ibyo bintu bibaye yuko ubu bumvishe ko habaye koalisiyo ya Africa Community aho ingabo z'u Burundi zijabutse ku mugaragaro, bumva yuko nyine bagiye kubagwanya, bagiye guhasha amagrupe arme yose. Ibyo byose mwebwe ko mubimenya muri societe civile, leta nayo iba iri hizo ntambara ziba mubona iri kwibikora kwiki? Leta iyo kuritegura igitero simusiga kuvuga ngo itere izo ntagondwa zose bishambuke Twigwaneho Androide abo bose barebetabara n'abandi bafite ibigwanisho bose ngo bashaka ngo bazamuke baje kubahasha ngo babatere. Ubu uye abanyagihugu aho bari bameze gute? Bari hehe? Bahunze bagarutse mu mihana yabo? Baherereye he? Abanyagihugu bose bahunze aho hamwe ngo ni muri Karakara
abantu b'imbizahabu aho ahantu hamwe mu kijombo bamwe bahunga bose barahunze n'ubu nyine bamwe barambwira ngo ko baragwanira ahantu ngo muri Kinyokwe ahaje Kinyokwe n'ubu bose abantu ngo bahunze ko baragana ko barajara za Rurenga bahunga iyo migwano. Piero Kaloba umukuru w'abanyendu bagize umutwe wa Biloze Bicambuke hamwe n'abafurero n'ababembe twavugana kuri iyo nkuru y'intambara. Mu Rwanda haherutse kumvikana akamo gahamagarira abatanga amaraso cane abafise ayo mu mugwi O kwitabira gutanga amaraso kubera ataboneka ku rugero rukenewe. Kuba abakeneye guhabwa amaraso harimo abakunze kutoroherwa kubona ayahuye n'imibiri yabo byoba bituruka ku kinone. Kubera iyo mpamvu mu kiganiro baza muganga cuno munsi twashatse kumenya impamvu amwe mu maraso cane ayo yo mu mugwi canke groupe O akenegwa kurusha ayandi. Naganiriye na muganga Nick. Insiguro ihaditoroha kubera byandikwa bavuga yuko umugwi w'amaraso bavuga yuko ukenye mu gihe abantu bane ku gihumbi canke munsi yabo aribo bafise uwo mugwi. Ariko rero ku mugwi O siko bimeze. O negative bavuga yuko ufiswe n'abantu bangana n'ibice 7%. O positive bavuga yuko ari ibice 6%. Ariko rero uca wumva yuko wobura mu mugwi wokena, uca wumva yuko ayo maraso atobura. Ariko mvuga ntigereranije kwiyumvira, tuniyumvira n'abandi bakorege mugabo ataho twabisomye, twibaza yuko O kubera iraronka abantu benshi bari kuronka n'ayandi maraso. Nk'umugwi O negative ni donneur universel. Umuntu wese utoba washoboye no kurabana groupe sanguine yiwe n'umugwi wiwe ucumuha O negative. Niyo byihuta nk'iyo ari yabonetse niyo bamuha. Mu gihe rero duca twiyumvira duti muri ico gihe amaraso O acakoreshwa cyane usumba andi maraso. Mutubwiye yuko O negative ashobora guha abantu bose, none O negative na positive bitandukanira ku kirero. Nkuko nabivuze umugwi wose waba A waba B waba AB waba O, umugwi wose uragira ikintu bita resistance. Resistance rero n'agace nabivuze kaja kwisaso by'ico bita globule rouge. Ako kantu rero amaraso bakayapima akabona kariho niyo aca yitwa O positive. Katahari ni O negative. Amaraso rero kariko ntashobora kuja mu maraso katariho. Nukuvuga abo bafise ama negative. Nibo yaba A baravuga A positive kubera ifise resistance positive. Bavuga A negative kubera ata resistance ihari. Kugira ngo byumvikane neza umuntu afise resistance ntashobora guha amaraso umuntu adafise resistance. Oyaye iyo resistance presence yayo mu maraso yandi bituma ari bajya bavuga ngo bagize ico bita allergie ku maraso, ugasanga amaraso bibaye ngombwa ko bayahagarika. Mwavuze yuko mumaze kwiyumvira yuko aya maraso ya O akunze gukena cyane kuko O atanga kuri bose. Ntanaguciriyemwo amaraso bavuga yuko ari imboneka rimwe arico twita rare mu gifaransa, ni amaraso bita AB negative. Bavuga yuko ari rare kubera afiswe n'igice kimwe kw'ijana ku rugero uravye ku bantu bose au niveau mondial. Nico bituma bavuga yuko ayo maraso ari rare kubera aronka abantu nyene nta n'iyindi alternative ihari mu gihe utazofise O negative. Oya mwari muvuze AB negative. Yego niyo iri imboneka rimwe muri imigwi yose y'amaraso ihari. None nukuvuga rero yuko umuntu w'umu AB negative biramugora nawe kuronka amaraso. Ibimugora kubera we warashobora kuronka O negative. Nababwiye ko O negative ironka abantu bose. None aba ba A na B ntibashobora kumuha. Umuntu afise AB negative umu A aramuha n'umu B mugabo araba negative.
Ivyo tubanje kuba turabishira ku ruhande tukaraba iki kibazo c'abahabwa n'abatanga. AB muri rusange ashobora guhabwa n'abandi. AB arashobora kuronka amaraso y'imigwi yindi ariyo A na B na AB nyene na O nyene negative mu gihe ari negative. Umugabo wewe amaraso yiwe ntashobora kuyaha iyindi migwi. Wewe araronka amaraso yose avuye mu koze. Muganga Anike Gahimbare ni warangije ikiganiro cacu cyo kuno mugoroba, mwakoze kudukurikira.